Bon, urutoki rw'iwanje bon, sinavuga ngo ntaruriko je murazikwiye tumenyereye abantu bafite intoki 10. Ego, c'est exception mugabo itesa ndi spécial unique. Bon, sinzi ko ndi unique bien sûr, arashobora kuba hari umuntu hariya quelque part ameze nkuko kuri wanje kuva kera namwe nibaza ico kibazo mugabo peut-être ouais. Moi aussi niyo senze ndumva ko je suis confiante yuko aho bari proud kuko mugabo urazi ko uri umwana wama wifuza ko mama canke papa bakubwira ati mugabo j'espère bien ko aho bari proud mugabo ndazi yuko naho bari baguma bifuza yuko mbandanye ntiharagera ko magarika je te jure baguma bwati rero baguma kugira basuguma bakwigiza imbere bavuga ati ni wigira imbere ego abariko barakubona bakugomwe ubabwira ntibabe biboma sindabakuye kunzira bave kwinzira oya sindabakuye kunzira bien sûr mu bisanzwe mu mwezi afise w'Imana yamwandikiye canke no kuvomera zose nawe zoruzokwama kare reka hagena usanga wabayitanganyika nyatari. Banywanyi ba BITV mwese mutwumviriza muri ngaha mu gihugu cacu, abatwumviriza bari Bujumbura canke mu ntara hagati, abatwumviriza bari ku mugabane wa Afrika canke aho baherereye bose kw'isi yose turabaramukije tubifuriza ikaze ku biganiro vyacu aho dufise umutumire uno musi Miss Kayanza Marielle aduhe ikaze kuri wewe. Merci beaucoup. Ego ndabaramukije mwese. Mbere na mbere mbanje gushimira BI yantumiye mu kiganiro nk'iki kiryoshe cyo kuyaga kuvyerekeye ubuzima bw'iwanje. Nitwa Marielle aduhe, ndi Miss Kayanza 2022, ndi umunyeshure niga kuri université, ndi mu mwaka wa gatatu mu gisata ca télécommunication et réseau. Hama ndi umunyakayanza muco muvyumva. Ego navukiye mu Kayanza, nukuvuga province Kayanza, hama commune Kayanza nye umusozi bita Musave. Ego ni muri commune nyene Kayanza. Ego nahajya muri ville. Umwana wo mu muji birumvikana biranagusa. Merci. Ego hama rero tuduke ku nkuru yawe tuyagire. Marielle ninde? Marielle arafise papa na mama, Marielle arafise abavukanye, ni umwana wa kangahe? Ego tubwire byose. Murakoze. Hama Marielle ni umwana agira gatatu, akaba ari umuhererezi. Yavutse ari umukobwa wenyene mu bahungu babiri. Ego hama Marielle kuva ku myaka 6 nta bavyeyi yaragifise, bari bamaze kwitaba Imana. Abavyeyi bose. Ego ariko ça fait rien parce que abavyeyi nabe Imana igendera guha peu à peu. Ego utubwiye ko wabuze abavyeyi ufise imyaka 6 none ubuzima bwawe umwana w'imyaka 6 afise bakuru biwe mwakurikirana hariho musumbanya imyaka minini cane canke hariho iyindi miryango uwundi miryango wakwakiriye? Ego bon bakuru banje baransomba cane, uwo dukurikirana asomba imyaka hafi 13. Umva jewe ngira bari banyibagiye ntavyo ndamenya neza. Rero muri ico gihe ntitwashoboye kubandanya tubana kubera bari bakiri kw'ishuri, bari bari mu internat, donc nari obligée kuca ndondera umuryango ushobora kunyakira. Bien sûr sije nawurondeye, nari nkiri mutoya ahubwo nibo baje baravuga ati umwana turamukeneye. Naciye nja gukurira Ingozi muri famille. Canke muri famille nyene yiwanyu? Muri famille yiwacu, no kuvuga ku oncle wanje paternel. Ego urakoze. Hama none abavyeyi bawe niba ataco vyotwara batubwira vyagenze, hari souvenir bafise ko babaye iki? Ni accident yabaye wababuriye rimwe? Bon abavyeyi biwanje mama bon hatanguye kwitaba Imana papa. Papa yaragwaye, yaragize ikibazo c'ubugwayi. Bon
kubera nari nkiri umwana babimbwiye ndi kw'ishure bon ico gihe twaba mu Kayanza bien sûr hama yitabira Imana no mu bitaro yari yaje kwivuza donc umva yagize ikibazo c'uburwayi hama na mama nawe nyene bavuga ngo ibikundanye birajana sinzi yuko bakonjeje iyo verbe canke bakurikije uwo mugani na mama haciye amezi makeyi papa yitavye Imana nawe nyene yaciye agira ikibazo co kurwara peut-être n'intuntu zo kubura uwo yakunze hama eko nawe urakoze tubabarire no kuba turiko turakubaza ibibazo nk'ivyo sawa hama urabandanije uragiye kuba kwa oncle wawe famille hama vyaciye bibandanya gute ubuzima bwaciye bubandanya gute abakuru bawe mwaraza murabonana muri vacances warataha canke waciye ubaho nyene hitwa muhira ntavyo kuza urataha urumva pardon urumva nabaye ku oncle wanje yari asanzwe afise umwana dusa n'abangana umwana namusumvye imyaka 2 umva ko nashitse nisanga mu muryango abandi bari bakuze hanyuma nari umwana kubagana bien sûr nari umwana kubagana urabizi ko abahererezi sinzi ingorane dufise mugabo ni ago numuhezagiro niko novyita kuko nasanze harimo experience nyinshi abahererezi bagira harya abandi bana batagira kubera nk'iyi bon gusinatishwa canke kwitabwaho abahererezi bijya nyatari twarahezegiwe kuko iyo ugoranye canke iyo uri wa mwana yaje nyene mama babaharezo mama bwati umuhererezi ntaco uyu ni mumwebere ngo mama arabere nivyo kandi ari n'igihe usanga mama peut-être aba yiyumvira ati aka kana ndakabungabunge vraiment kuko nta waje nyuma y'imyaka 13 uravyumva hewe urumva nkunda guteye inkuru gatoyi papa yari wa muntu adashaka ko bakora ku mwana wiwe nanje rero nari patron de la maison hewe uvuze nawe azubizayo muri jogi nukuvuga nubwo nakora akantu nagira iki nacandakubwira ati papa ntihari nukuvuga iyi mwana w'umuhererezi nyene numva ni hatari hama no kuvuga ko ndavuga kuri uko kuntu nakuriye kwa oncle umva n'uwo mwana waho yari umuhererezi urumva nyene ko twaciye duhuriza hamwe tuvyumva kumwe ucugira n'abavyeyi nabo nyene bakwira abavyeyi ego abavyeyi barambereye abavyeyi nubwo ubuzima ntibuba bworoshe kuko iminsi yose umuvyeyi atari uw'amaraso wamufise ikintu muri wewe ubuze ariko peu importe nabivuze nyene en avance hama nivyo bwabo kubaganye bwaratinze buragabanuka buke kuko barumva nasanze ku ngoma wundi muhererezi quelque part kandi rero en plus niwe wamusumba wacutegeza kuturamuhebe ahako nacamba na grande sœur wa hatari hama aba grand frère nabo twarabonana baraza muhira kundaba iyo ndabakumbuye narandi kudukete hewe nije wa mbere nandikira ikete brother abandi bandikira ba sweetie bande je narakandika ati mukuru wanje nkunda hewe nkamwandikira nkafata ubuseriye kutwereka none antuka ntibazitabuye wari ukwiye kutwereka karacariho ryawe nakabonye ndatwenga aravuga ati sha urukundo nari ego urakoze hama umaze kuba waciye wiga primaire ya wayitanguriye hehe canke watanguye mu vya maternelle umwana wo mu muci nyene uravyumva bahera muri maternelle bagaduka bon entre-temps nkiri umwana bantanguje ishure baranjanye muri gardienne il y avait les gardiennes vya maternelle vraiment ishimye vy'abatotomujine baranjanye muri gardienne mugabo barabona yuko umenga ubwenge bwaho sinzi yuko nari ndaburengeye canke ubukubaganyi bwanje babona yuko batubwaki duko baravuze ati umwana ni mu murindirize mu mwaka uza hama atangure mu wa mbere no kuvuga nace ntangurira mu wa mbere umwaka wa mbere nawe utanguriye mu Kayanza no mu wa kabiri nari mu Kayanza donc maze kugira kubura abavyeyi niho naciye nje Ngozi naciye mbandanya amashuri yanje kuri école primaire Ngozi 1
niho nanahereje gushika 6e niho nakoreye concours hama mpejeje Ngozi nca kuri lycée communal urbain de Ngozi do muremera plutôt ego iri hajya nyene kuri centre niho nize kuva 7e kugera 10e ego hama après yaho ncajamo rero na kuvisita gutembera ibihugu n'ibihugu kubera ama interna bon entre cari ikintu ntakunda kuva kera muganda ndashimira abavyeyi banje barakinkundishije vraiment interna sinayibona sana mu mutwe ko nabona umengo ni prison mugabo hewe ahantu bita Evo yacu gatoya ahantu bita muri ETS Kiryama i Bururi niho nahereye kuyiga mugabo naciye n'avance ndavayo canja muri lycée Kayanza niho nahereje niho naronke diplome none nk'umwana yavukiye Ngozi biramworohera kugira ngo ashobore kugenda kuba nko muri interna imyaka wabaye muri interna ibiki wabaye muri famille byarakorohera canke ni byabaye ivyiko bikomeye cyane urabandanya mbodiku interna yarangoye kumenyera nkuko ndabikubwira ati je vraiment sinayibona mu mutwe mva wa mwana yamenyereye avuye ku ishuri acaraba akadesanime bana twa Sandrine twari hewe ugaje ubona rero umuntu akubwiye ati genda rero wige hari ntuzusubira kutubona tuba ndavuga ati je ibintu je nzobishobora bya vrai ego je parvenu kubimenyera ubuzima bwo muri internet ntabwo nasanze buryoshe sana kubera uramenyana abantu b'imico myinshi uravugana n'abakobwa benshi n'abahungu benshi yari internet yari mixed iyo internet muri miga ego iyo nahereye zose zari mixed ego urumva uragize umwaka umwe kuri ETS Kiryama muravuyeyo uragiye kwiga ahandi wace ubandanyiriza ishuri he kuri lycée Kayanza niho nahereje ego urumva hari muhira umva waza urasimba warinyavya umwanya mutoya ego je ndikunda kuraba mbona usa n'umuntu umenga yarigeze kuba ndazi akunda kuba aguma yambaye amapantaro canke ibiki canke akina nta mukino wigeze kuba ukina ikintu na kimwe canke utamba ngira ama danse moderne niko ni je nihenda canke byarabaye bon byarabaye nkiri umwana mutoyi duko nakubwiye ko nakunda kwiyaventura mu tuntu twinshi narakinye basket no gutamba naratamvye watamba naririmba bon ntavyo nagiye mu duko bya y'ama aventure y'abana ubonye no kuturirimbira nk'uwo dushira mu gaho kuko aturirimbe hariho ingorane yahabaye urumva kubera imiyaga myinshi sinzi ingorane nagize vraiment ijwi ryavuye rikatika biragenda byaragiye ego ariko uratubwira wakinye umukino uyowe canke wowe ugikina n'ubu narashoboye gukina basket nakinira ishuri nagiye muri club ya le message gitangura y'Ingozi y'abakobwa mesi nashoboye kwibandanyirizamo kubera sinashoboye kubandanya kubera umwanya munini wasanga ama entraînement bigasanga bihuye no kwishuri bigaca bingora hama nabandanije nkinira ishuri jusqu'à ce que mpeze ishuri nabandanije ndumukinyi mwiza w'ishuri ego none Marielle mu ishuri yarabitora canke yari umwana ari duwe abantu bose nk'ubu bashobora kuvuga ati uyu unye vraiment ni turamuzi canke ni babandi usanga twunguruzwa byaba byoroshe ku ishuri byamye byoroshe kuri wewe Dimo nibyo nshaka kubaza yego jewe sinzi sinokwishingira ntaye mugabo nakuze numva imigani y'abatsokuru bande ba papa batubwira ko baba bambe na je vraiment nabo bambe bandi kunarabitora yari blague mugabo nakuze nkunda kwiga kwikonsantra cyane kwa naranka ishu n'igihe kimwe byaranshikiye mu windwi ndayobegwa ndibuka natashe ndarira wamengo isi n'ijuru binyubanye ko bro ariko mu ishure nuko bitaba byoroshe entre tamava mvuga ibitari ibyo mugabo mathématique
ndasabye ikigongo kumwigisha matematike azava nkurikirana muga gusa murabizi ko nayikunda byanka wagerageje nuko ego okay mbari sawa naje urahejeje secondaire urayihereje waciye uhereza secondaire kuri lycée Kayanza nivyo watubwiye ego hama none kugira ngo urinde ushikira aho uba miss kuko nico nshaka kugaruka ko cyane kuko umva ndiko nakubwiye nje ndiko ndakurambona umenga ni ibintu bitaringira ngo byetse biri mu mutwe wawe kwera bari umenga gusa n'umuntu yakunda kwambara ibintu by'abahungu aba miss tuzi ko ari abantu nyene bamye ndazi bamwe usanga no mu ntango bariko bakina aba miss bagira wewe byaje gute byakorehe byagenze gute ico kintu kirakomeye gose duku kuva nkiri umwana nabibabwiye nakunda kwiyaventura en même temps nama mbona yuko ndi superieur y'abakobwa sinigeze mbona yuko abakobwa twoba dusa n'abangana kubera iki kubera nabona umengo wari muremure canke mu mutwe nari kakana urabona twa dupeti tumwe twonze tw'amanyama menshi warakwana oya icyo ni Imana yandinze mugari rero gusa nakunda sinzi niyo byagiye nakunda kuraba abantu bariko baragwana rero bimwe abakobwa mu abantu bariko baragwana ukazobona urirutse wowe wacujamwe naca ndamukuraba ukaza gutera igipfunsi oya nenda kuraba gusa nukuvuga mbonye rukambye naca niruka nk'uwo rero nanje naca numva umenga wari kucuja mu bya kahate ndabiyifuza oya vraiment canke mu by'abajido ndazi du coup force physique ntabwo yari nyinshi cyane ariko nari wa mwana basi nkunda guteramana n'abahungu cyane yego umwanya munini no kw'ishure bijya bintu byo gukina imbata bimwe byo gukoma amace sinzi navyo wigeze ukina sinzi ingene bavyi kange ngira ngo nayo nzi deja kuko hariho gusa iyo nakunda ijya bita genre horo kajya batera kandi nagakunda ko yumva harimo kwiruka haba harimo ama reflexe menshi muga yindi mikino vraiment niba usanzwe wowe wacu ukiniki ukiri muri primaire canke ukina n'abana bo muri quartier wowe wacu ukina ibiki nakunda gukina imikino yo kwiruka bien sûr cane cane bijya vy'inkoni le relais bijya muhana inkoni nakunda kubikina cane umupira naragiye kwiyaventura igihe kimwe ncamvayo cheville yagize ikibazo wari ukina football turabona yuko utobana ndabona ati vraiment hasa hiyo kandi nakuze ntinya kwidudura mesami ndabatera iyo nkuru kwidudura haya no muri football yongeye kuraba football nkabona umuntu yiduduye umewe nije mbabaye nije tumara football sindayiraba hawe utubwiye yuko washaka kuraba abantu bariko baragwana uvuga nyene waba byacu bikuryohera ugirane duku ona kuye kuntu uri kuriruka je ndaraba inguvu uri kurakoresha mu kwiruka he ukazamva aho nyene canumva sinzi ukuntu uza gufata umwanya wihindukiza nukunza ko uri kurasafaringa amaboko ababaraye umutwe wiboma nibyo nca nibuka rero gasanga ndiko ndajugumira ukuntu ariko hantreta muri basket naho nyene natinya umuntu ankubita hasi mbonye ugize tendance yo kuza kunyegera unkubite hasi yo narakuhunga ntamenye nece muri basket akenshi narakina pivot canke gakina ijya imbere hego meneur byarakorohera muri quartier ko twasubiye inyuma gato barumva icyo bameze n'urakinga ingene wabyinjiyemo mugabo umbwiye yuko wakunda guteramana n'abana b'abahungu wewe n'abakobwa mwagendana muri quartier canke muhira ntivyagutera ikibazo ntivyatirimutse abavyeyi bari bagutumba abavyeyi bawe ntaco vyari bibatwaye canke basaza bawe oya muri bo ntaco vyari bibatwaye kuko novuga yuko nta kintu kibi babibonamo kubera umwanya munini mbonye abakobwa bagiye gukina bakina baheka bakina bagira utuntu bisiga umwanya munini nanje wasanga ndiko ndabricora ubuntu ndiko ndakora ubupira ibiki ko ntaco byabatwara duku kuko babona ta kintu kibi kiri oya mvuga ngaho wonye buri kuri mutoya cyane umaze kwigira muri umaze gushika muri irya myaka 15 ans 14 ans 16 ans kutuga adolescence ego
bon entre maze kugera kuri 14 ans maze kwimuka nca kubana na grand frère wanje mvuye kuri wa moncle rero no kuvuga grand frère wanje rero asha respect ahari yego ntari urumva yari umuntu yari umuprotecteur wawe nyene urabyumva sinzi ngorane bagira grand frère abifise bafise ukuntu bakunda tuba petite sœur hariya kandi bakibagira ko tuba petite sœur natwo turi capable yo gukora utuntu mugabo ni byiza cyane mukomerezaho ariko kandi muze muriharisha bukebuke urumva bashiramo magufuri yewe urumva hari ukuntu wakubonye wambaye ipantaro urumva no gutambuka ugasanga usigaye ugenda uku urabibona rero abahungu barafise influence iteye ubwoba sinzi ko murabihomarka umuhungu yo mumaze iminsi mugendana abagenda uku aba yumva nyene isi ari kuyiwe hingere hagere no kuvuga ije mwana none bitu none nanje nkacanda ngaho hewe muhira kagumona mezuku guma muri ivyo nawe urumva kuvuga ijwi rirahinduka bon normalement grand frère ntibyamuryohera ndi sûr kandi ntabyigeze akubwira mugabo yarabimbwira yarigeze no kubimbwira igihe kimwe niyo yigeze kuntwenza reka ndabivuge ntacu azongera igihe kimwe yarantwengeje ambwira ngo ndamuhe ampa amahera nje kugura igitenge wewe ukwembeke cyangwa usoneshe ukwembeka ndikurya kubera nakuriye bangurira amakabutura kandi vraiment nari numva ndi vyeha yavyo kandi kubera nivyo barabona ko nkunda kwiruka urazi kugurira igitenge umwana yiruka guma yiruka bavuga ati umukorokana ati bon barabona ko ndiko ndakura ati reka ndakurungiye kugura igitenge mushirami yarampaye amahera akwiye vraiment yo kugura igitenge ciza no gusonesha ncangura bwa butenge sinzi kutuzi twatundi tuba tworoshe aranyerera ndabibutse sonye ncangura kajya babyita amazina menshi nshimye kwihorera ariko kajya niko naciye ngura kugira amahera asigaye kuko nabona umengo none ayo mahera yose ndayajana umwana akunda kugavura urabyumva oya ayo yasigaye ahubwo naciye ndayagura mu yindi kabutura ku ruhande ndangitse kugura igitenge ndavuga ati jevra iki gitenge reka ndakibyaze mu musarura none warakenyeye ico gihe bon ego numvuga kubera kugira ndamuryohere nagerageje ndakenyera nyene najya ku mugoroba muga vraiment sinshobora gusohoka muhira ndacambara nukuvuga ko wakenyeye iribaya igitenge n'agashati kabyo canke ucari igitenge conyene yarakuguriye igitenge co gukenyera conyene bijya abana b'abakobwa bakenyera muhira bazi voilà urumva l'histoire derrière nibaza yuko yarashaka yuko bon ni bimwe akugarura atari inzara kubwira amajambo menshi ati reka uri kurakura gerageza wambare nk'inkumi reka nanje reka sinayambariye agatenge munsi mugari mwibutura ku buryo kwibarabara hageze ko ngenda ncangura vraiment je rero numva umenga nico gituma nanje nitwa ndakubaza umuntu yoba ameze gutyo byamugendeye gute kugira ngo ashobore gushika muri Miss mu bintu byo kuja kwitoza mu Miss bigenda gute bon du coup nakuze nkunda ama evenement ya Miss narakunda kuyaraba nakunda kuyakurikirana bon nakuze nkunda ama documentaire yabo hanze simvuga ngo nayo mu Burundi ntayo naraba nayo yari umugabo narakunda kuraba ama evenement abakobwa bo hanze ukuntu baba bameze muganda avuga ati none tisha sinzi kwambara ihereni cyo nyumva byari none entreto bon tube tuvyihoteje gato rumva sinzi kwambara ihereni nambaye ishanete umengira ikirandi gadika bizogenda gute ibintu nzobishobora bya vrai mugabo nakubwiye ko narabikunda cyuko nararaba ukuntu umukobwa defile ari kuri stage nkumva birangyoheye mva navuga ati none nanje sinobishobora bya vrai kugororoka nkakurya ati
ndavuga ati nabishobora rero mugabo nagenda badekohaje kubera nabona umengo bishobora nyene twana tuba tumeze uku bon mvuze tuba tumeze uku nyene urabizi donc ni twana umwanya wose tuba tumeze uku no mu kwicara yabifilinga one hariya monsieur hariya waba utirera bakutoye barabiyemwo canke bon du coup ncane mvuze monsieur hariya rumva hari igihe nibagira ugasanga nicaye ndiko ndiyumvira mba byagiyemo gukina basket bijamo no kuba ndo mufundi kw'ishure ugaca usanga ufise comportement zindi mugabo uwundi mu mutwe no mu vyiyumviro vy'iwanje narabifilinga yuko ushobora kuhashika ahantu kuri platform ushobora kuvuga ati nshaka kudefira imbere y'abantu nzobishobora Imana yaramfashije rero ico gihe ndavyiyumvamwo ndagira na confiance muri jewe ivyari byose urumva waravyiyumviriye wararyamye canke hari umuntu yoshobora kuba yarakubwiye aragufasha akubwira ati ibi bintu urabijamwo wabishobora ni iciyumviro cavuye muri wewe nyene bon ego cyari iciyumviro cavuye muri jewe mugabo entre-temps turetse iciyumviro cavuye muri jewe hariho abantu benshi bagenda baranyispira cyane yego bon je peux citer nka Miss Universe 2019 yarinde Zozibini tunzi no mu South Africa bon yaje kubivyura bundi wewe kuko je nayo sanzo ndabifise kuva nkiri umwana kuko niyo muri sawana turiko turaraba ijya Miss World hewe nawe ndiko ndadefira natesheje bakambwira ati none ga Miss wewe bite ariko maze kubona ntuze ukuntu donc ashoboye kuja imbere ya stage cheveux naturel ndavuga ati aussi je peux rero ikintu cyose narabonye si apparence y'umuntu ariko ni mindset yiwe ego none urumva mu bisanzwe bijya bintu vyo gutora abamisi bo mu ntara ni ibintu bikorwa mu ntara zose canke bikorwa mu ntara iwanyu gusa bon mu ntara ya Kayanza biramaze gukorwa kenshi bageze kuri edition ya 11 donc umva niyo ntara ya mbere yashoboye kubigira ku giti cabo donc ni si ntara zose hari n'izindi ntara zigenda zirabitegura mugabo biba ni ibintu bitegurwa umwe umwaka ugenda urahera batora ku ma commune hama mukagira finale nka kurya nyene bon oya muri yandikisha en général les communes zose zo mu Kayanza muzanye n'imigambi kurya nyene tuzi batora ba Miss Burundi hama après ça baca baselectiona bon haraba présélection haba hariho barababaza ibibazo hama bakaraba n'imigambi yanyu muba muzanye et puis bamaze gutora abazoshika muri donc muri finale ni baba bakeneye 10 abakobwa 10 bazoshika muri finale no kuvuga peu importe nimba muri 50 baza gutora 10 hanyuma 10 rero bashobora kuja muri finale mwe mwiyandikishije muri bangahe mukiri mu ntango hewe twiyandikishije mengo bon du coup twari benshi mugabo kubera yari periode mengo igoye isa ni ya covid araho wasanga ugasanga ntibibakundiye kuza kubera yari periode vraiment itoroshe ego none Marielle yarafise umugambi yowe muri Miss muri yagiye gutanga Marielle muri Miss nari fise umugambi w'ibintu vyerekeye les nouvelles technologies donc TIC je peux dire vous les nouvelles technologies harimo ivy'amamashini genre codage programmation harimo ibi vya photographie harimo vya sonorisation harimo bon ni ibintu byinshi n'amakadre menshi mugabo bivanye no ku mugambi ugenda urakogwa guhera kuri kimwe jusqu'à ce que ushika no ku kindi kubera ikino n'uwo mugambi ego ico kiri très important bivanye nuko nabonye intara yiwanje genre simbuke ngo ni yiwanje turayisangina intara mvukamo kandi nkunda cyane
narasanze yuko nabonye yuko hariho ibintu bimwe bimwe bitarahashika sinovuga ngo bitarahashika kubera batarabibona canke iki ariko kumbure kubera abakobwa batarakanguka rero narabonye ko ikintu cerekeye ama nouvelle technologie nikimenyamenya ibintu by'amasiber sikirenga hariya ego bien sûr turi muri monde ushobora gukoresha telefone yawe ukashobora kuyiconnecta mugabo haba hakenewe moins ahantu umuntu ashobora kwicara akagira ama recherche kuri internet ataba afise telefone rero ndabona ati pourquoi pas uwo mugambi ntawujana hariya kandi ari byo nsanzwe niga ari byo nsanzwe nkunda rero nakwivireje cyane abakobwa ni umugambi nshaka gukorera mu bakobwa cyane mugasi mvuze ko n'abahungu nabakumiriye haka abahungu burya muvukana esprit zo kurondera kuva mukiri petit ça rero nico gituma ndashaka kubakangurira kuko nkuko nka teme ya projet ivuga the woman empowerment and innovation in technology ce qui veut dire the woman empowerment ni ya estime de soi bya bindi nyene kwa kwisiga kwa gutesa urabibona ku buryo donc uterure bafre yawe uri proud yayo yana ukore codage yawe uri fresh tuzara dusize utore turnevis ugurura imashini uri bien donc hama kuko birajana urutonde muri twebwe rusanzwe ruhari urushize mu mashini usanga bitesa none bizi ko na ordinateur ya mbere yakozwe n'abadamu nibo bari hariya anye behind hariya ako so bazeruka umva rero si kuvuga ngo no kuza gupinga abakungu canke iki ariko ni kugira ndabakangura bige ni benshi iyo hamaze kuba population nyinshi no muri bibiri urabizi yuko bavuze 5000 hommes haba hari kore nka 10,000 nshimye kwihorera rero urabona plus aba population nyinshi ahantu plus n'abagore canke abakobwa usanga ari benshi rero pourquoi pas ubwo bwinshi bwacu tutobuvyaza umusaruro muri iki na kiriya umugambi mwiza cane cyo kutumanaje ngira ngo yaciye itango wewe hama muragiye umugambi wawe urawutanze urumva nibaza ko atari cyo baraba conyene muragiye Marielle aratowe kuba Miss mbega mwebwe mufite ikiringo kingana gute muri Miss bijya byo mu Miss bo mu ntara muri Miss dufite ikiringo c'umwaka umwe yego mwa mu mwaka uza wundi haca hakekwa abandi mu mufite n'abadofine kujya nyene byose bigenda none umugambi wawe ugejeje hariho abantu hariho uburyo batanga kugira ngo kuko nibaza yuko iyo umaze kwerekana umugambi urerekana n'ingene uzowukora n'iyo uburyo bwova none wewe wari usanzwe ufise ubwo buryo watubwira ingene uteganya kubikora n'ingene niba warabikoze naho n'ingene wabikoze nuko vyobandanya ko bizobandanya yego umugambi wanje gushika isaha biriko biragenda neza niko nabivuga waramaze gutangura ego yama activity amwe ngenda ndakora agenda herekeza umugambi wanje kuko gusa sindagera aho nifuza ariko ndizeye ko nzohagera kuko dihanyihaye jewe si umwaka umwe ariko hari ama activity nshobora gukora mu mwaka mugabo ni umugambi usaba uburyo bwinshi ni umugambi usaba inguvu usaba ibintu byinshi numva si umugambi wo gukora mu mwaka umwe ariko ndashaka no kuzobandanya nukuvuga yuko nayo ikiringo cawe corangira ushaka kubandanya ushaka kubandanya kuko umva si umugambi nazanye ngo kubera habayeho Miss ariko ni umugambi nakuze niyumvira yuko bitegerezwa kuba mu ntara mvukamo yego ntagiye kure cyane no mu vyatumye nja muri Miss byarimo kuko urumva maze kumva Miss si ukuvuga ngo gutambuka gusa canke iki ariko nariyumviriye cyane no ku mugambi ndavuga ati umenga ni opportunity nziza yo kugira userukire kandi n'iciyumviro cawe kikiri kure ego umva ko narabona nti shoboye guparvena gushika hajya nzoronka kubikora uri wenyene biroroshe mugabo ugasanga inguvu zawe zabaye nyinshi mugabo biraryoshe iyo ubikoranye n'abandi bagufasha abadofine province kagufasha canke ukaronka
hariya na hariya ugasanga uriko uraronka imiryango iriko iruguruka kubera titre uba waronse ngo usanga hariya ari mu peuple Marielle hariya iyo nshaka kuvyikorana niwasanga wari guherera hariya nyene hari naho utari no ugasanga ndiko nduga inyuma y'imyaka n'imyaka alors que dans ce titre bishobora kunyaruka kandi nkuko dutera tuje imbere ugasanga ndiko ndafasha abatoyi banje hakiri kare papa yuko nabafasha amaze gusaza. Yego none kweri kutabandanije witoza muri Miss Burundi nibaza ko ariho byari kuba byiza cyane gusumba kuko niho baye kwifashije abo mu Kayanza gusa n'abarundi kazi bose bari kuhabonerwa ngira ngo bibasha reka mbanze ndamutse Miss Burundi hariya ndamwifurize donc kugubwa neza du coup sinimviriye higano rya Miss Burundi kuko mu bisanzwe ikintu cyose ni projet ego ni projet je kandi yo projet yo kuja muri Miss Burundi vraiment nabona umengo ni niniya ni imyaka myinshi vraiment nje mbanza kuyirindira mbanze mpeze n'ivya mbere nahawe d'abord hama peut-être n'ivyankundira canke nkabona birashobora gupasa nzobijamo mugabo naho nyene sindi sûre vraiment. Okay none urabona yuko basi ivyo wavuze yuko uri wenyene ntivyari kugira inguvu nk'izo zifise ubonye uri muri Miss ufise titre none wewe ivyo wari wifuza uko wavyiyumvira niko vyagenze vyarakoroheye birakorohera muri societe mbega na ukibijamo hoho nta muntu yaguciye intege ngo akubwira ati none nka wowe tuze kuri gasore uri gasore biroro ugiye mu biki uri kuri ntuzotoka ntuzogera nta bantu baguca intege hama ngo tubwire n'ingene woba ubona aho ugeze puno mama niba ubishima niba ubona hari iyindi ntambwe utegerezwa gutera. Bon du coup ba gasore barabaca intege cyane ni hatanyora mugabo ikintu nama nibwira akenshi mu buzima plus aho umuntu aguca intege plus nawe wumva muri wowe ufise inguvu nyinshi kuko iyo ugize tendance yo kubumviriza uca wumva umengo uri hasi umengo bakumanuye ariko uca ushaka gukoresha inguvu nyinshi kugira ngo peut-être ubereke yuko ivyo biyumvira atari byo kandi ugaca usanga nawe biciye bigushikana ku iterambere rero harabayeho abanca intege en même temps du côté positif harabayeho abantera intege mugabo babaye benshi n'abaguciye intege hewe urumva nyene erega mugabo nyatari ba gasore imyatari rumva haraho bambwira ati vraiment tari bavuga ngo utari raffiné ama histoire tisiga make-up tagirihi qu'est-ce que tu vas chercher là ariko ico namaze kubona ubwiza bw'umuntu c'est pas make-up ubwiza bw'umuntu c'est pas ko yahagaze neza canke yagororotse ariko ubwiza bw'umuntu buba ku muntu wari wese kuko je ndashobora guhura na wewe nkubwira ati uri mwiza ejo ugacuhura na ntuze ntavuze agaca akubwira ati nko nihatari urumva alors que n'abantu babiri babonye ibitandukanye rero ubwiza bw'umuntu buba mu maso y'abantu ubundi naragize amadekorajement menshi ariko en même temps bimwe byiza biri positive nibyo byatuma nduga hejuru kuko nari mfise support y'umuryango hajya umuryango nico gikuru nari mfise support y'abagenzi nkagira support y'abantu benshi n'umuntu atanze ukaza wumva ngo yo ngo big up ngo ndakwemera ati ngaho nyabuka message kabonye waca wumva usigaye kwigirira icizere imagine naco numva ndyohewe même après hariho ibikurikira barakwandikira hari abagusa umubonano hari abakubwiye ibi na biriya mugabo iyo ufise determination mu buzima canke ufise vision iyo uri kuraja peu importe amajambo hewe umengo hariho ibintu mu mwuga wacu wa sono dukunda gukoresha ni hatari hari ibintu mu bisanzwe hariho amabruit aza agashaka kwica son yawe
mugabo hari akantu k'akayunguruzo dukoresha no vyita ngo ico bita equalizer iyo umaze kugashirako ya maburu yose rero nshaka kukubwira ko iyo vision ni nka equalizer ibije kuyungurura les mauvaises pensées canke ibintu byose bibi canke ikintu cyose wumva cyo gusubiza hasi kuko ubundi namahunda kubona yuko yaba umuntu akura bama bavuga ati bashishitira ati mwana hewe ndakurahiye akagira icyo twova urumva birakenewe ajyama ibyo bica intege abantu biba bikenewe mu buzima kugira ngo umuntu atere imbere yego bon novuga nti si cyane mugabo sikuvuga ngo guca intege hari igihe nyene abavuze icyo yiyumvira rego ubundi erega si umwana mubi n'umuntu nkawe abavuze icyo yiyumvira abashikirije iciyumviro ciwe muga gusa ntabazi ico gishobora gukora mu mutima w'umuntu rero c'est pour ça ndakubwira nti determination y'umuntu ni ikintu gikomeye kuko ndakurahiye yaba ntafise iyo ndiko ndabona neza yaba ntafise ibyo ndiko ndiyumvira bien j'aurais pu abandonner mugabo grâce à Dieu et grâce à mes amis grâce à ma famille j'ai parvenu kubandanya yego ni byiza cyane no kuvuga yuko wavuze yuko mwagize iyo higanwa ryanyu muri janvier mu kwa mbere mu bihumbi 2022 we rero uratowe wari wumva nyine ko vyakweri uzoba nyine miss canke basi warabikeka n'uwo munsi ukavuga uti je ndabikeka basi na porepore namukebuke bon jewe okay d'abord muri présélection mufise imitima mwese tansi bayaduze kuko urumva uri kuriyumvira ibyo baza kukubaza uri kuriyumvira kuza kuvuga ibiki n'ibiki naragiye ngishika nkabona b'abakobwa bagenzi banje hariya baratesa kandi vraiment n'ubwenge bwari bwinshi je hewe ndavuga ati none je ngana je gukora iki rero ela ndavuga ati okay ikane nkora ico naje gukora hama n'ivyanka ndataha nta ngorane kubera si ngombwa byose ngo uwambe yego hama mbona ndarenganye muri présélection hama turagira ico bita bootcamp aho mumara iminsi muri ahantu bariko barabigisha byinshi bitandukanye hewe muri bootcamp nkabona yuko ati jewe vraiment il faut que je rentre qu'est-ce que je suis venue faire ici ndavuga ati ibi ni biki hariya urumva twadupantaro twadushati twa gasore hano mwambaye watekerezwa kwambara nk'iz'abakobwa yo yareka none garderobe yuzuye ishati none guca nawe naratwambara gusa nkabona ati none abandi batesa ibitugu bashize yewe ndavuga ati mukama okay mugabo ibyo ni personnalité y'umuntu kandi les différences donc ils font l'harmonie mu bisanzwe hanyuma kuvuga ngo démarche quand même urumva ko nabitanguye mu bwana narashoboye kugera ku ntambwe nziza hanyuma ibibazo baratwigisha bakatwigisha iby'intara uko bimeze bakatwigisha ibintu byinshi ni ukuvuga ko bahagarara cyane ku vyerekeye intara yanyu canke ni ukuvuga n'ubu ntimugenda mu bindi niba ari ivyerekeye intara ya Kayanza ahanini ivyerekeye intara mu bisanzwe biga ntushobora gutwara agace utazi ivyako d'abord babanza guhera ku kwigisha ivy'intara hama mugabo ni en général barakwigisha byinshi bitandukanye yego hanyuma na histoire y'u Burundi entre tabarishiramo umva uri umurundi kazi hama après y'ibyo rero kuri finale hewe hegaye yatari ni kanzu yarandutse kandi naheruka inkishi kubera ubwoba urazi ubwoba bwari bwaduteye ku buryo twavuga ni mane bon bihere dutahe harageze igihe turi muri vestiaire ahantu twaza turihindurira avant ko dukora amadefile twese tuvuga ati bihere dutahe
hariho umugenzi wanje wewe ntiyataye we yavuze ati mbega basha buraca ryari dutahe mwaba mwakumbuye muhira canke kubera ubwo bwoba nyene ubwoba burya hanya n'ikindi kintu ubwoba n'ikindi kintu warajugumira ikanzu ikaguruka imvutano bakwambisa ukuntu none ziriko ziratamba urumva mugabo sinokwiyemera cane ngo nari ndi sûre vraiment kuko abakobwa twari kumwe bari brillante kandi narabona ko n'ibibazo twari twabaye forme bien gutambuka twari bien mugabo navuga bwa buntu bw'Imana nyene nza numva ngo bisi ni Marielle aduhe bon bwarinze guca ntaravyemera ko ari jewe duku no kuvuga ko mbega mu guhamagara babanza guhamagara deuxième dauphine premier dauphine wowe wavuga uti bankuye washikiriwe byagenze washikiriwe cyane hariho utuntu tunyica urumva kubera ukuntu batangura bakavuga dauphine wa kabiri bahera kuri Miss Populaire bagaca batangura dauphine wa kabiri bagaca babanza bagashimira turashimiye bagaca bakurikira dauphine wa kangahe bagaca bakurikira bakabandanya ibintu byinshi mba barabanza bagacishamo utuntu tw'udususpense hewe ukimvirana nyarutse agira liste mu mashine hama tuve ngaha rero ugaje usanga kuri scene muhasigaye muri babiri muri babandi diso yani bari babiri barabanza bagahamagara les 6 bon bakavance barabanje barahamagara les 6 bari 6 cyangwa bari 5 bari 6 barahamagaye 6 basigara imbere abandi donc ibyo donc sindi vyajire ntavyo nzi nyene babitondetse hanyuma rero muri abo 6 niho haza kuvamwo babandi 4 hewe rero bagitangura guhamagara wa mbere bagaca babanza bagashimira uba wumva usa mugabo ahantu kuba wumva ubucugumana icizere uravuga uti jewe muri abangira ndimwo ba hewe urumva jewe urumva naharura basi ati n'imiburiburi nka dauphine wa kabiri n'imiburiburi aho nyene umaze kubona ikibanza cyawe wari witeze bakigutwaye siniyumvira uwa mbere sinabona Populaire maze kubona ati dauphine ok bon bihere ngende genre rero mugabo haciye umwanya nza numva baraprogramye Miss bagiprograma ngaho nyene reaction abantu ndazi abari le public wewe nyene ubwawe aba mu muryango kuca bigenda gute reaction y'abantu byakenze gute dans l'entretien turiko turishura ibibazo narishuye neza gutambuka yari sawa na projet yari sawa nukuvuga rero imbere yo ko baprograma uzumva abantu bariko barasita nimero yawe hariya bijya bintu birakuramo umwotsi kuko uriyumvira ati mbasha uriya muntu ariko aravuga nimero 4 aho rero nimero 4 adatoreka icyo bindura ego hewe nza numva baraprogramye jewe do mapa wamengo ce sont des rêves kuri jewe hanyuma abavyeyi baba bari hariya nyene baba baryohewe hariya kudufoto amafoto ntaca atazotuzanira ego hanyuma public mu bisanzwe no kuvuga yuko uba wari wasanzwe ugiye abavyeyi bavyemeye neza ego ikintu nanje kuganiriza abavyeyi bien sûr ntugenda seze abavyeyi ko hari n'igihe umuvyeyi usanga atabishigikiye abantu ntucumu Robert narabanje kwikibaganiriza barambwira ati nimba ari byo wumva mugenzi bonne chance baranashigikiye wanashaka bose aba grand frère bose n'umuryango wabo bose bari bahari uyu munsi mugabo kubera stress na bwabwoba nababonye bihetse nukuri kwamu bambwiye ngo twakuravye ngo na défilé yose ati mutu video ni waruzi basanzwe babi n'aba grand frère bawe ego bose waruzi yuko baduze mu kugushifata mu kugushigikiye kandi rero banashaka bari bicaye n'ahantu entre yacu twinjirira tuje ku défilé ngaho sinigeze ndababona reka kuko urabona wishizemo kugira uraba umuntu hariya kaba kabaye ututakara urakoroka ego urakoze cyane none mbega birumvikanye ko abari bagushigikiye nyene bari umunezero abari mbese abataba bagushigikiye nabo bica bigenda gute vyagenze gute nta bintu vy'induru vyajemwo hakurya twaba twarabibonye kuri iyi evenement ya Miss Burundi biheruka
bon oya kuri réaction z'abantu vraiment du coup kubera uri pressé n'amafélicitation nta migomuko yahabaye vraiment ntabyo wabonye oya nta n'ibyabaye du Mm. coup oya vraiment saje baje mu Kayanza vraiment navyo bagize du coup barakiriye ingingo ya Ego. to Ego. ico jury yashitse ko baracakiriye neza ego bon du coup n'uwo batacakiriye canke n'abari bashigikiye rega ntumve ngo narumva ko bavuga nimero y'uwanje hewe Haba harageze hariho igihe n'aba- sinumva yuko hari n'abantu bariko baravuga urumva iyo bagiheza kuvuga miss bakavuga n'izina bon ubanza ugahindukiza amaso ubusa n'uwatakaje ubwenge buranyika akanya gatoyi kubera iki hari igihe nibigumbagumba bifatanye Ego. n'umunezero biba bifatanye n'amarira urumva sinzi uri deborde yaho utokumva abantu baba bari muri sare n'ukuri ego jitojuba abantu nagiye kumva mu gatondo kwejo nayo guhamagaye twifotoze biki birumvikana sorry ngira ngo na vraiment stress siho biri narindi umunezero byose bivanze muga gusa nta migumuko yahabaye kuko nta bon wanashaka n'ibirori byarangiye neza dutaha mu mahoro ego ego ubu rero nashaka umbwira imigambi ufise muri kazoza woba ufise iyihe migambi Ego. kazoza ka hafi urumva watubwiye ko ufise ikiringo c'umwaka umwe gusa Ego. kazoza ka hafi na kazoza ko mu yindi myaka urumva ibizobandanya mugabo uhere ku vy'ubu nuko woba utekanya kubikora bon imigambi si imigambi myinshi mugabo reka ndavuga bimwe bimwe yuko nakubwiye ko nshaka ibyo nshaka gukora byose ibyo nshaka gukora byose ndashaka kubanza guhera ku bigeme mais aussi n'abasore bazodufasha yego ariko muri uwo mwaka wa Miss hari ibyo ubitegekanya amaformation visite ku bantu nk'akarorero naragize visite kuri Kayanza Kid babana mwamubona batanga utuntu dutesa hariya kuri TikTok na zande naragize visite nashoboye kubaserukirako bon turayaga kandi n'ushaka zosubireyo abaramutse kuko n'abana vraiment bari accueillant hama hariho n'ayandi ma visite umuntu ategura nyene yo mu ntara kuko musanzwe zone d'activité canke zone d'action iba ari yo mu Kayanza ariko ntibisigura yuko umuntu umiye hariya icankuzo ntoza vraiment none birakorohera mbega kuba wiga ino ubino ugakorera ibikorwa byose mu Kayanza yani ico rero ni probleme cane kubera uwo tubona n'ubwo ibitoro vyabuze hewe urumva gatiki n'amatika atuka ku munsi ku munsi ntabyo kwibaza umva mugabo byose on arrive à gérer ariko ni ya determination bikenewe kuko urashobora kwiyumvira ati none tsinda tuvuga ku gatike ntavuze hariya kaduze hariya kumva nyine ni ibintu biri problème cyane mugabo ntibyoroshe ntihagire uwombesha ngo biroroshe nta na gato burama ntibyoroshe kuko urashobora nko gusanga intara iragukeneye canke hariho activité wategekanya gukora ukaca usanga nko kw'ishure mufise examen canke tepe c'est problème ngaho urumva udahuye na wa mwigisha babandi badutahura ngo ushobore kumusigurira ico kintu biragoye cyangwa ugashobora kuhaca bimwe usanga uhaciye ugakora ya tepe canke ya exam ukanyarutsa ugaca usanga uraduze kugira byose ushobora kubikora mugabo ikintu kitoroshe mugabo byose bisaba determination yego urakoze cyane none wowe Marielle aduhe uriko uraraba wiha nk'amanota wiha amanota ngahe kwijana kuvyo umaze gushikako kuvyo umaze gukora mu memsi hari ibikugora ivyo bikunaniza ivyo byose ugenda uratubwira wobona wiha amanota angana gute hewe biragoye ariko gusa ndashobora kuba no kwiha nka
kubera sindagera vraiment ku rwego rushimishije. basi ku manota 5 wowe ukihanga ufatira ku manota 10 ukihanga tureke kufatira ku ijana. Vraiment ndacari muri esheke n'imiburi mfatiye ku ijana ni 20%, urumva yuko ndacari muri esheke mugabo j'espère que cette année izohera ngeze nko kuri 50%, urumva yuko les 50 zizoguma ziyongera. Kubera iki none wihaye esheke ko urumva ni byinshi ubura? Ego notamment uburyo là j'insiste fort bon uburyo nawe bavuga ngo jana rija murindi projet yiwanje saba uburyo bwinshi bon si bwinshi ugiye kubiraba ariko irakeneye support, irakeneye abantu bayifata mu mugongo, irakeneye yego nawe turakigaruka ko mu mwanya ugira ico kuzana sense yego. ni ukuvuga yuko wewe umaze kwihaya esheke mbega intara yawe nayo ije guha gute, bica bigenda gute? ntibakwidogera ntibavuga bati twarihenze ku muntu ndazi bavuga bati mwaraduhenze iyo muduha uwundi muntu ngira ngo ivyo bari bakwiteze kuko nawe deje ubwe wawe urihaye esheke abandi nabo bo mu ntara? En fait urumva igituma jewe nihaye esheke ni ya evaluation nigirira, ubundi ibikorwa hari ivyo maze gukora nari kuvuga ati bijya birakwiye ni bon mugabo imisi yose utanguye kubona ko ibintu bikwiye ni problème. Rero je ndabona ko hari ukuntu hari utuntu tutabimeze uracabona ko hari agahazi. Ego ndaca sagahazi ahubwo ndacabura ikintu nyene kinsatisfeza kugira nshike kure. Rero intara rero nayo ifuko tubaha ijambo bakambwira. Rero nibaza yuko wacugira ko ukagira ico usavye abagukurikirana abakumviriza gusaba. Ego urumva twe turi ngaha turashobora kuba tutaco kininiya twokumarira kininiya mugabo uri kurabwa uno musi ubunye yo kuraba ariko arakuraba akabona ibikorwa vyawe akabikunda ugasanga yari asanzwe anagukunda akagira ico yoshikiriza ico yogufasha wowe nawe woraba ukageza ijwi kure ibyacu iyi TV yacu abayiraba bakakeza ivyawe kure. Yego bon du coup sinzi mugampera gusa wowe turi kumwe bien sûr ko nabwiye kwijana ritanga muri mugabo igikenewe samahera yonyene ubundi umuntu ivyo kumufasha ni vyinshi kuko niyuje ukansanga peut-être izuba ryankubise ndiko ndarondera akantu kangurira amazi canke ukambwira ati ejo nzogura amazi no munsi ntaco nagendanye burya harya ubufashije umuntu. Rero ahanini ico nsaba ni vyinshi mugabo ahanini ndasaba materiel ngasaba na finance. Les matériels hariho nk'abantu ushobora gusanga bafise ama ordinateur kuko urumva nshaka guforma une sorte de cyber aho nzoza ndagirisha ama formation aho nzoza ndigisha nyene haje kuba nyene hari mouvement y'abakobwa bazovuga ati naraciye hajya ahantu narize. Rero urumva yego urumva yuko harakenewe ama materiel ama mashini nabizi ko agugwa $, bashaka kuvuga ati sindaguha amahera babizi ko amahera sinzi ingorane dufise numva na Yesu yarabivuze ati bya Cesari kwa Cesari urumva nyatari n'amahera bashaka kuvuga ati ntashobora kumpa amahera mu buryo bufadika mugakavuga ati je vais te donner 5 ordinateurs nubwo bimwe ndayakira vraiment nzingaya vraiment ndayakira kubera iyo imwe irashobora kumfasha kwigisha umwe kandi umwe azomfasha no kwigisha abandi. Ego nibaza yuko abatwumviriza bariko baravyumva bagira ico bamufashije Marielle wacu ashike ku ntego yihaye atera imbere. Ego nakubonye ko akantu ntamenyereye ku bandi bantu bari bose je sinzi ko bo banyerekera aka kantu ndiko ndamuraba ngaha ku rutoki je Marielle ndabona ko hari akantu ku rutoki. Okay, hari akantu bo bayiki bon urutoki rwanje sinavuga ngo ntaruriko je muragikwiye
tumenyereye abantu bafite intoki 10 ego c'est exception mugabo itesa ndi spécial unique bon sinzi ko ndi unique bien sûr arashobora kuba hari umuntu hariya quelque part ameze nkuko kuri wanje ba mugabo ni bon niko navutse ni mpamvu mwaza ngo hari accident niko navutse ndandika neza ushaka ndaza kwandikira inbox sinzi ko nandika ikiti ariko ni bon meze neza kandi ninguvu ndazifise wanashaka ibyigeze bikugora kunye kurana gukoresha yakura yewe ndibuka nkera umwana bambwira nandike a no ntabyo nushobora deja donc ntikwari ukuboko kuri wanje ntangorane nimwe byigeze bikugora gukoresha canke ngo wisante umenga ntumeze nk'abandi bikugirire ndazi bigutirimutse ego byarigeze kumfata igihe kimwe ntariyakira nkiri umwana hamwe bakubwira ngo hewe mwana yacitse agato ugasanga umwanya wose ugumuko genre ntibabibone ugasanga no kwandika mu ishure biriko biragutera ama complex ugasanga uguma winyegeje nari muri babana bandika bameze ubwo atari ukufuka ivyo nanditse muga gufuka urutoke rw'iwanje mugari haragera igihe ankuzamwa arambwira ati burya ntubona kutesa akantu reka karambyura mu bwenge ndatesa ewe nca ntangura no kuyagaza zobana ngize ukunye mba ndi à l'aise naramaze gutahura yuko ibigize umuntu nyene niyo specialité yego nziza cyane wewe nk'umuntu yitoje yego yafashe iyambere akagenda kwitoza mu ihiganwa rya Miss ni gute wo kwankuraje abandi kugira ngo bashobore gutera iyo ntambwe bashobore kuduza ibikorwa byabo mukorere hamwe canke ico mwoshobora gukorera hamwe n'abandi batowe imbere yanyu naco woshobora kubabwira nabo bandi batarabishika ko kugira ngo baronkereho bababonereho icitegererezo bavuga bati dushaka kumera nk'abajya bon aho sinza kuvuga amajambo menshi ariko ndaza kuvuga haba ku rwego rw'igihugu haba ku rwego rw'intara ndimo dusanzwe dufise notre cher président adushirikiye nous les jeunes alors il est temps qu'on soit éveillé tuvyibuke vraiment dukore dukura amaboko mu mpuzu dukore hama ntihagire umuntu yisuzestima oya nta kwisuzestima kubaho kuko nimba wewe ushoboye guhanagura ibirato by'abandi icyo ntibisigura ko idashobora kuba entrepreneur yikomeye ushobora gusanga ufise shop quelque part idandaza imiti y'ibirato itesa wakoze cyangwa ugasanga wahinguye mu maproduit atandukanye rero urumva ibintu byose bisaba vision n'amareve mu bwenge surtout j'encourage abanyakayanza bariya biwacu nabo nyene bakanguke surtout bigeme uti rero umwuga uwo ari wo wose ufatanye nk'aho wafatanije kuba umufundi n'ubumisi bigafatana uti n'abandi bose birashoboka baza n'iyo migambi igere ku rwego rw'igihugu byanashoboka bashike ku ntara bashike bahere mu ntara bagere no ku rwego rw'igihugu yego bon bari ibyo je ndabakebuye vraiment bigeme bacu nukuri ntusuye kwiyumvira yuko hirya y'ejo kubera utesa make-up imeze fresh ngo Mathias azoca kubona Mathias asigaye bafise amaso akanura basigaye baraba abakobwa ngo basigaye bakora rero sinzi ingorane bahuye nabyo fuko mukanguka mugakora fatanya bijyanye n'ukora urashobora gusanga bivuye mu kintu kinini kuko bon wanashaka uburyo ubuhinga ngurukana bumenyi turashobora gukorana n'abarimyi ati gute ni ibintu byinshi mugabo birashoboka kuko nimba nafashe ngakaya site nkaza ndashira ko vyimburwa vyawe wa mwanya uza gufata uri kuradandaza ivoka mu barabara zavoka ugasanga uragabanutse kubera ikintu bigushiriye kuri site web bariko babigurira kuri site web nzoguha amahera yawe hama nawe uheze undihe bifaye n'ivyo nza nagukorera umva yuko ni gikorwa ciza rero bizotinda mbwa bizokunda cyane rwose kandi I have faith mbega ivyo usanzwe ukora watubwiye ko bikugora mu bisanzwe umuntu iyo aronse ikintu akora aba akeneyemwo uburyo mbega biragutunze hariho akantu bikuzanira iyo titre office hari ico bikwinjiriza mu buzima birakubeshejeho na bukebuke yego comme ugiye kwitoza nka Miss mu bisanzwe ubizi yuko ni question de visibilité
uramenyekana cyane yego ico cyo kumenyekana kikungurira imiryango myinshi kandi urabizi ko muri business cyangwa mu bintu muri monde turimo ya entrepreneuria ikintu cya mbere kiba gikenewe ni networking kumenyana n'abantu kuko abantu nibo bintu yego donc nibo banagushikana kure rero ahanini biragushikana ku bantu en plus n'uburyo buraboneka gatoya banca nkabura n'abakobwa buba bitinya ngo biriya n'ivy'abahungu biki jewe nimba nagiye gukora ikiraka ahantu ngafasha nk'umuntu muri sonorisation dufate biranyinjiritse ugasanga birankuriyemo kagapudre twatuntu nyene tumwe duto duto ugasanga umuvyeyi ndiko ndamugoza minervare gusa canke ikindi kintu ariko ibindi byose ugasanga ndimenya rero urumva yuko ni ikintu byitapti bisaba kwimenyereza kuko hari n'igihe ubona mengo biraruhisha bisaba ingufu bisaba kwimenyereza bisaba kubikunda no kuri birindiritsa aho ni muri kote y'ibyo wize ijya wambwiye telecom na rezo umenga wavuze telecom na rezo mugabo mucerekeye bya misi bya misi bien urumva baraguha agashimwe baraguha agashimwe vraiment kandi ni bon envelope iraboneka ego ni envelope vraiment sino bagahira vraiment cyane mugabo nta nuwo kwanga ko bongereza ego sindabagaye kandi ndayishima cyane ko nta nuwo kwanga ko bongereza kandi ikirenze ko kuri ibyo bivanye na titre office urashaka nko guseruka ahantu bikoroha kuhashika nizere ko bateguriye ivyo bintu vya misi bariko barabiraba bizobagera ko tuvyizere hanyuma bakagira aho bongereza kugira ngo bazotogwe inyuma yawe wabavugiye wabaserukiye baze baronka agatubutse ku gusoma cyane tugiye ko atabavyeyi ufise abo ufise watubwiye ko bagushigikiye intambwe zose wagiye uracamwo barazishima kandi bari kuri nyuma wowe uri kuriyumvira kubw'iwawe Marielle iyo wicaye ahantu wibutsa abavyeyi Imana yaguhaye b'amaraso naho batashoboye kubana nawe batabayeho aho bari twizere ko ari heza ari mw'ijoro iyo bari eske bari fier na Marielle wabo ubona bo bari fier aho bo bicaye bari bakuraba yava kingora kwishura kubera kuva kera namwe nibaza ico kibazo umugabo peut-être moi aussi niyo nsenze ndumva ko je suis confiante yuko aho bari proud kuko umugabo urazi ko uri umwana wama wifuza ko mama canke papa bakubwira ati mugabo j'espère bien ko aho bari proud mugabo ndazi yuko naho bari baguma bifuza yuko mbandanye ntiyaragera ko magarika je te jure bakubavuga ati utere bakubwira basuzuma bakwigiza imbere bavuga ati ni wigira imbere yego kandi turetse n'abo bavyeyi bandi bari hariya inyegezo z'Imana je sais pas iyo bari mu gayiconze coco nuko God knows ico yabikoreye kandi ndabishima kuko etape ngezeko hari igihe namwe mvuga ati ni Imana yabishatse kuko iyo nguma hahandi baguma bavuga ati kunyene baju kwa mwana wa papa wa wundi kwa kundi wabitubwiye ndashima rero ko abo bagenzi canke abiyo famille zindi nagenda ronka bagiye barababera mu kibanza yaba bo ku mashengero yaba bahehe baragiye barabera mu kibanza vraiment abavyeyi wanje kandi narabona yuko harimo une certaine image birikiratsamo mu bavyeyi wanje ko hari ngiye mwahura n'umuntu pahaza ukazamumva yo mahe wese ndagukunda uwo mwanya ugasanga bari kuriyumvira ati basi mama mbwira ko nkunda ugaca uvuga ati okay buryo ushobora gusanga rero yaciye muri uyu ego ko yaba yaciye basaza bawe nabo donc nabo mufitaniye relation imeze neza kandi urumva bimwe byo kuba bashira ko imigozi ubu baragabanije byararangiye en fait barankunda mugari rero abahungu bafise ukuntu bakunda umuntu ntibabimubwire rero urumva sinzi bari abahungu usanga tuvukana bafise akantu baguma biyerekana patro wari mbwira ko mu nkunda ndabizi ko mu nkunda
barankunda nubwo batabivuga ngo babisohore. Turasavye babimubwiye Marielle arabikeneye kuvyumva mu majambo. Hatari muga gusa barabikora rero kuko barerekana utujeste. Ashaka kubaza none bite burya mwe na Mathias ni sawa. No kuvuga ko hariho Mathias quelque part. Oya genre twadukise bakunda ko tubaza urumva umukobwa nyene urumva. Kandi sinigeze ndakikubaza. Antuka ibyakura y'ifisi heza gigusinzi yuko abariko barakubona bakugomwe ubabwira ntibabe biboma. Sindabakuye kunzira. Bave kwinzira. Oya sindabakuye kunzira pensure mu bisanzwe mu wese afise uw'Imana yamwandikiye. Canke no kuvomera zose nawe zoruzokwama kare. Hagena usanga wabayitanganyika nyatari muguru wumva igituma muza ati Mathias haraheza gigo ushobora usanga atari muri aba ariko baraturaba ugasanga yibereye quelque part au milieu de nulle part. Rero nico gituma muza ati haraheza gigwe un jour nivyashika tukakaraba twicaranya kaka emission turabona ko nari naragusengeye urumva wari kubwira ba frère bawe bahora babikubaza no kuvuga ko bahumurije arahari antuka nta misi ashobora kuba ari single nawe canke baca babatinya. Je préfère kwireserva kuko ni hatari mba yego je préfère kwireserva mugaba grand frère hari abatuze vraiment yego umukobwa wabona kiri gasore umuntu azoboneka. Yeriga bagasore turubaka kwiri kimutiyoze ko turubaka kandi yana mbere ziragoma vraiment ni hatari rero mugabo biragoye mugabo ni bon bigoreye hahandi nyene kwa muntu umengura gasore nyene yashani hatari. Narese erega usanga bimutera ubwoba niba aguma kubaza Mathias arabona ati uyu rero Marielle wacu burya imyaka iriyo kandi urabizi ko avuga ati kiragenda kandi atanguye kuguma bagasore biragorana. Bon exemple imwe natanze mu exemple menshi nkuko ashobora kumbaza ati kwishuri biko biragenda gute ariko urumva ico akenshi nico bakunda gushira ko pression kubera bashaka umuntu nyene aba protecteur wabo nkuko baba bimeta kuko umuntu yo basubirira mu kibanza avuga ati nzomushire mu minwe myiza aho batazomugirira nabi yari yumva ati ka petite sœur agamata nagahetse umva bayifuza ujya muntu nyene azoprena soin umwe azizera nyene muguru umva nyene atari rero bazaza bamurya umutima Marielle barigorewe hariho umuntu hariho abantu bazobakorerako hatari yari les défenseurs. None Marielle akunda Mathias ameze gute genre tureke kuvugira kuri ba Mathias niko bamutanze wewe nabahe n'uyuhe ukunda abahungu bameze gute? Entreta nave yibaza Mathias aravye video ngo niwe mvuze muga bon ndakunda iryo zina ari kurikoresha mugamba ndiko mvuga umuhungu ari we wese bajure ba Sebastien ni hatari ntari igihe wosanga ubona inbox anyandikiye ati Mathias kandi aho wosanga none bajure ba Sebastien barigeze kubaho babayeho baki Mbappe ni hatari umva nashatse kuvuga izina ry'umuntu mugabo nariko nakoresheje yose umvaje ati nkunda abahungu bameze gute ndibasha iyo question nkunda umutima ndakunda umutima no kuvuga genre nkunda umutima no kuvuga uko yoza ameze kose nahazamugaye nahazagizena akaba afise umutima umeze gute mu bisanzwe ni bimwe nakubwira ubwiza ni mu maso ariko indep umuntu n'ubuzi cafutse rero nico gituma nakubwiye umuntu ashobora kuza ari kimuga ugasanga akurutiye babandi wibaza yuko batesa rero nkunda umutima uba wazana yego nkakunda nuko unyakiriye mugenzi wanje urumva ni hatari kuko hari igihe usanga umutima we uri bien ugasanga hariho ukuntu akwakiriye kundi wowe utari buri donc jewe nkunda uwo twihuriza tuvyumva kumwe si ivyo vy'ubwiza biba vyitamwe hari ibintu bavuga ngo six pack ouais les histoires tubiye sindabiraba vraiment
nibaza yuko umunsi tuzogaruka kugira ikiganiro ngaho uzoza umutuzaniye tuko abantu hungu bariko bararaba ibintu ndakubwiye amapera azoba menshi ngaho bose bazoba bari eko mukaba mumukeneye tuzobasabira uruhusha tuzobasabira n'inimero muzoducako abadashobora kumushikira Marielle eko vyose Mathias aho uruheza ngiko uzogaruka ngaho utuzaniye ubutumire canke utupresente ibikorwa bishasha vya Miss vraiment je te jure Mathias vraiment n'abarayindiriye twanzi dukore quand même il faut pas que tu précipites ibintu kandi nubwo imico yaje tubwira ngo imyaka 22 mugaye ifo kuraba d'abord si ta vision wayishitseko hanyuma peut-être canke namwe ikorana na Mathias ça cyane ibi mugabo jewe sivyo ndimo muhave mwumva arantetse umutego ngo nzogaruka nkanda mubazaniye oya naco ni ico dukeneye bishasha gusa ukumuzana bishasha nzobazanira wa wundi nababwiye atanguje Miss Kayanza pana Mathias yego Sandra koze navyo nyene turabishimye cyane ego Marielle tugushimire rero kuba wigoye ukaduha umwanya wawe ukatwigorera cyane twizere ko n'undi munsi tuzogukenera uzotwitaba yego nibaza ko bazezera bakumviriza akajambo babwira bon ndabashimiye rero cyane abakunzi ba TV urabona ko itesa ka image ka bien ndabakunda cyane kandi mubandanye mutumirira abandi kugira amashare yose byose na bya bindi ntavuze nanse kugira ngo subscribe niko bavuga mbega okay mubandanye mugira abonnement muri benshi kandi mutumire n'abandi bon naryohewe bamfashe neza entreta je nico mwifuje kumenya urakoze kudushimira kandi keep mubandanye mutera imbere muri byose mubandanye munaheza gigo ego natwe turabashimiye cyane mwese mwatwumvirije mwadutije amatwi yanyu mwaduhaye umwanya wanyu mubandanye nk'uko nyene abibabwiye Miss Marielle mubandanye mwiyabonesha kuri channel yacu mubandanye mugira j'aime ku bikorwa vyacu ego turabakeneye cyane hama mu commentaire mutubwire uko mubona ibintu nuko mubona byokosoko Imana ikomeze kubarinda mutere imbere mu byanyu no mu banyu mwese aho muri umunsi mwiza cyane.